Kaze mu kiganiro Mupupu, ijwi risemerera ry'icabona ca Kristo. Kandi ivyo rero Imana itwereka, itwihishurira ko akaba ari navyo ishaka ko natwe tugira nayo. Uko nyene itwihishurira nka papa ishaka ko tuba abana bayo. Amen. Twiyumvamo nk'abana bayo. Akaba ariyo identite, akaba ariyo karanga muntu kacu ka mbere. Aho tuzogaruka ko tuhavugane nahone ico numvise no kuri ntarishuriwe. Hama kandi irashaka yuko nukuri tuba umuryango w'Imana. Imbere yuko dushobora no kusanga tuje turavuga ngo mu muryango wanje ngurumva ngo hari ibi dutangura no kwiyumvira mbega umuryango wanje wa mbere n'uw'Imana. Amen. Donc ibintu vyose biri mu muryango wanje bidasa n'ivy'Imana n'ibiri mu Mana. Umuryango wanje wa mbere niho ndonka n'inguvu yo ndabibriza, ndabibomora, ndabisambura mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kubera nakiriyo identite, kubera nakiriyo umuryango w'Imana hejuru y'umuryango nyene mbona w'umuntu, kubera urafisemwo vyiza. Amen. Dushima kandi dushimira Imana cane. Kandi mugabo ivyo vyose bidasa n'Imana ukumva muri wewe binaguteni na ya sainte colère, navuga ngo yashavu geranda, ukavuga uti eka jewe niyaba umuryango wanje ari ingwara, niyaba ari ubukene, niyaba ari ibi byose, jenda umuryango wawe papa. Amwe duhagarara tukumva dusenga no muri autorité, ntituko turanasegereza, ariko ni kubera nyene twakiriye ku umuryango w'Imana. Amen. Natwe tukumva yuko ico kintu niho asigaye ari ukuri gusumba ukundi kuri kose twari tuzi. Haleluya. Hama tugasubira n'Imana ikabishaka natwebwe uko itwihushira nk'umugenzi, natwe n'ukuri turondere ubugenzi nayo. Hamwe nyene ataba ariyo gusa ishaka ko umugenzi wacu, ariko kuko yoshaka ko umugenzi wacu nkuko nuba ari kubimeze, mugabo tukaguma tuyinyoha, tukaguma tutayibona, tutayitaho, tukaguma uramaze kubona umugenzi mbega umuntu ashaka ko umugenzi wawe, mugabo ukaguma akiyumva kutamubona, utamwitayeho, ubwo bugenzi ntibuhaba, burabloka, burafise ahantu biracika, niko novuga. Urumva rero Imana ni kuneza yacu ko twakira ubwo bugenzi bw'Imana, natwe tugaca tuvuga ati umugenzi wacu wa mbere ab'Imana. Uko tuvuga ati papa wacu wa mbere si papa yatuvyaye, ariko ni papa Imana yacu. Uko dushoboye kuvuga yuko umuryango wacu wa mbere atari umuryango nyene w'inyama n'amaraso, ariko ari umuryango w'Imana. Haleluya. Niko n'Imana ishaka yuko umugenzi wacu wa mbere aba yonyene, aba wenyene, aba mpwemu yera wenyene. Haleluya. Rero nkaba numva yuko aho hantu Imana ariho iri kwiratujana kugira tube muri iyo migenderanire n'ukuri ishitse, hamwe tuba mu Mana yose. Ishaka ko tuyibamwo twumva turi muri ivyo vyose. Amen. Tubihagazemo. Kandi nkuko nababwiye, ivyo nzi uno munsi ejo si ivyo nzoba nizera cane ko biguma vyongerekana, kandi yuko ivyo vyose ari kugira gusa wa mugenderanire wanje, ya intimite, ya ubwa busabane budasanzwe n'Imana buguma buba bwinshi, nkumva hamwe wumva uruzuye nyene ivy'Imana nyene, ukumva niko gusigaye ari ukuri. Si ivyo ubona, si iyo realite ubona, si ivyo no, uraba mukuri kw'Imana, uba mukuri kw'Imana. Ibije vyose bitubwira ibihushanye n'Imana, ibihushanye n'ukuri kw'Imana, tukabimenya nk'ikinyoma, n'ukuri tukanabisambura, ariko tukama tubona ko turiko tunyotewe Imana, dushaka Imana, twumva tuko twitaho Imana imbere ya vyose. Kandi ivyo vyose rero si ukuvuga gusa kubivuga, si ibintu théorique bidafatika, ni ibintu no mu bifaditse. Haleluya.